Bantu mwese muduteze amatwi abashimye gukurikirana kino kiganiro umuntu muzima, aho twama tubaganiriza bimwe mu by'ijambo ry'Imana n'ibindi byo kutwubakira ubuzima bwacu. Muri uno mwanya rero uwo mugiye kuganira akaba ari Eric Nshimirimana. Ico tugiye kuganira kikaba kijaniranye n'iby'ubuzima bwacu, bitewe n'uko amagara y'abantu ku isi ni kimwe mu bintu bibangamiwe. Abantu benshi bagwaye indwara nyinshi, zaba izo mu bwonko, iz'ibivyimba, indwara z'ingingo zitandukanye, ibitigu, abagwaye imishishito, abagwaye indwara z'urukoba. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu abikurikiranye dusanga imibiri y'abantu ibangamiwe cyane ku isi. Niyo mpamvu muri uno mwanya tugiye gushishikara kubaganiriza mu bijaniranye n'umubiri. Uwo rero mugiye kuganira akaba ari Eric Nshimirimana. Muri uno mwanya ico tugiye kuganira akaba ari vitamine cyangwa ico bitwa insanganyangaburo yitwa B ya mbere mu mvugo ikoreshwa no kuvuga ngo muri rusangi, ikaba yitwa thiamine mu cyo bitwa no scientifique cyangwa imvugo y'abahanga. Ico nshatse ko tuvugana mu ncamake nico, ariko nkaba nsaba wewe unteze amatwi kugira ngo ukurikirane neza, Imana ishobore kuguha kunguka ubumenyi n'ubwenge, cyane cyane ko muri ino si ikintu kizokiza isi n'ubumenyi no gushira mu ngiro. Abantu bategerezwa kwiga bakamenya, hejuru yo kumenya bagashira mu ngiro. Iyi nsanganyangaburo yitwa thiamine canke B ya mbere, hari impamvu twahisemwo kuyibaganiriza ko tuyibabwire. Impamvu ya mbere nuko ari imwe mu nsanganyangaburo canke vitamine zijejwe kubaka ubwonko bukaruhuka bugakura neza, umuntu ntabemwe akajagari ko mu bwenge bimuvyarire akajagari ko mu ngeso n'amafuti. Niyo mpamvu twahisemwo kuyibaganiriza. Iyi nsanganyangaburo rero yitwa B ya mbere. Namwe murumva nyimbaho B ya mbere, hariho na B ya kabiri, n'iya gatatu, n'iya gatanu, n'iya gatandatu n'izindi zitandukanye, ariko twashimye kubabwira B ya mbere. Mu gitabo ca Bibiliya haranditse mu gitabo c'imigani igice ca kabiri umurongo wa 10 haranditse ngo kuko ubwenge buzokwinjira mu mutima wawe kandi ukumenya kuzohimbara ubugingo bwawe. Ni ukuvuga ngo ubumenyi, ico bitwa connaissance, iyo abantu batazi bakora ibitari byo. Ntabwo umuntu yotunganya amenye gukora ibintu neza, ashira ibintu kuri gahunda, canke ave mu kaga, yirinde ikibi, akora iciza, kiretse gusa abanje kugira ubumenyi, akamenya niho atandukanye ikibi n'iciza, agakunda iciza kanka ikibi. Ubumenyi rero mu bintu byose burakenewe. Niyo mpamvu umuntu wese niyo akora akazi atazi, adafite ico bitwa experience canke inararibonye, agakora nabi. Kandi n'umukozi kenshi akundwa aronderwa cyane n'uwo afise inararibonye. None Imana itubwiye neza ko ubumenyi ico buzotubyarira kunezererwa mu bugingo bwacu. Iyi vitamine rero nkuko nababwiye yitwa B ya mbere, akaba ari vitamine ijejwe ubwonko. Ariko nongere nibutsa abantu ko iyo Bibiliya ivuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu muri Yohana 14 umurongo wa mbere, ikongera ikavuga mu migani igice ca 4 umurongo wa 23 ahanditse ngo rinda umutima wawe kurusha uko urinda ikindi kintu icyo ari cyo cyose, kuko ariho ubugingo bwawe bududubiriza. Uyu mutima uvugwa na Bibiliya abantu bakwiriye kumenya neza. Ntabwo ari uyu mutima w'inyama ujejwe gusunika amaraso mu ngingo. Ayo maraso nukuvuga ngo ujejwe gusunika amaraso mu bihimba byose by'umubiri, hanyuma amaba akagaruka akaza kozwa kugira ngo ashobore kongera gukoreshwa n'umubiri. Ntabwo ari iyo nyama. Ahubwo iyo Bibiliya ivuga umutima byumvikana neza usomye mu gitabo c'umuvugishwa n'Imana Yeremiya, ni igice n'icya 4 umurongo wa 14 ahanditse ngo kura ibyiyumviro byawe bibi mu mutima wawe kugira ngo ukizwe. Ni ukuvuga ngo uyu mutima uba mu ivyiyumviro kuba bizi neza n'ubwonko, ni cerveau. Ubu bwonko rero n'ibindi bihimba byose bigize ubwonko byinshi tutobabwira muri uno mwanya, ibyo nivyo biriya yarivuze n'umutima. None ijambo ry'Imana ridusabye kuwurinda kurusha uko turinda ikindi kintu cyose. No kwanga ibyo biriya yarivuze bwari ubwonko bw'umuntu, bubamwe imitsi yumva, bukabamwe ibyo twita amanerone, bukabamwe n'ibindi bihimba bitandukanye. Kuba bizi neza bubamwo ibice bine, hariho ubwonko bwa hano imbere, hariho ubwonko bw'inyuma n'ubwo mu musaya n'ubwo hagati. Ubwo bwonko ibyo bihimba byose bifise ico bimaze n'ico bikora. No kuvuga ngo tubabwiye ico bitwa no kuvuga ngo bivugwa mu mvugo
zitandukanye, ariko reka ndababwire uko bikunda kuvugwa kenshi. Ubu bwonko bwa hano imbere nibwo ndababwira gusa bwitwa lobe frontale. No kuvuga ngo ubu bwonko bwaha imbere bwitwa lobe frontale, bujejwe ibintu byinshi. Nibwo bujejwe raisonnement, kwiyumvira, bujejwe icyo bitwa jugement, kugira umuntu ashobore kumenya gutandukanya iciza n'ikibi. Ubu bwonko bwaha imbere bugwaye ntabwo bishobora. Ubu bwonko bwaha imbere nibwo bugira decision, nibwo bufata ingingo. Iyo umuntu ro bugwaye ntabwo umuntu afata abaendesi, ntabwo akunda gufata decision, ni nabwo bujejwe volonté, ibyo bitwa ubushake. Rero niyo mpamvu umuntu ateza kurinda ubwonko, kuko ingeso z'umuntu zose akora ikigega nubwo canke ihinguriro rihingura ingeso umuntu yerekana inyuma, haba mu mvugo, uko yitwara, uko abana n'abandi, uko yumvira, ibyo byose biva mu bwonko. Iyi vitamine rero yatanguye gutogwa ku isi ko kahise kavuga, hari hateye indwara bitwa beriberi ku isi. Iyo ndwara abantu abashakashatsi barahiga umuti wayo barawubura, bagiye mu gukora ubushakashatsi mu muceri basangayo vitamine iyi nyene yitwa B ya mbere canke thiamine. Ndikuvuga ngo iyo ndwara bitwa beriberi yarangwa n'ibintu byinshi ngira ndababwire. Ubwa mbere yarangwa no gutonekara ku mutima, umuntu agashobora kugira ibinyanya byinshi, ibyo bitwa crampe. Umuntu ashobora kubabara mu ngingo canke akababara mu nyama. No kuvuga ngo ibyo byose canke akabyimbagirana, iyo ni indwara yadutse yitwa beriberi, irangwa n'ibyo. Abaganga barabura ukuntu bayivura, barabura umuti wayo. No kuvuga ngo basanga vitamine B ya mbere yatanguye kuboneka bakoze ubushakashatsi ku muceri. No kuvuga ngo basanga niyo ikiza iyo ndwara. Iyo niyo nuvuga ngo niko kahise kiyo vitamine kiyo nsanganyangaburo. Ico nshaka ico ni cambere. None ifisira akamaro gakurikira. Akamaro ka mbere icimaze mu buzima bwawe, mu buzima bwanje, ubw'umugabo wawe, ubw'umwana wawe. Icambere ni kuvuga ngo ijejwe kuruhura ubwonko. Muri no minsi abantu usanga bafise ibikorwa byinshi bakora, bigatuma biyumvira cyane. Muri kino gihe ugiye gukurikirana kirimwo impagarara, kirimwo ubukene, kirimwo gupfisha, inkuru mbi, ibyago, n'ibintu. No kuvuga ngo uko ushaka ko ibintu bigenda kenshi siko bigenda. Kirimwo imiryango yamamwe amahane, kirimwo abana babangamiye abavyeyi, kirimwo abana bagowe kubera imiryango yabo yamaze gupfapfana. Izo ngorane zose ziri ku isi kugira uzibemwo udahangayitse, utarushe, bigusaba yuko bifise vitamine B ya mbere imeze nka stabilisateur. Ku bantu bazi kicuma, umuriro wose ntabwo yitira nko muri televiziyo, ubukeneye stabilisateur banze ngo ngo ni icuma kiwushira ku rugero kugira ngo ibyuma ntibishobore gusha kubera umuriro winjiyemo mu buryo direct. Iyi vitamine rejejwe kuruhura ubwonko. Ni kuvuga ngo iyo abantu bakora ibikorwa birusha byinshi nko kwandika, gusoma, kwiga, gukora muri biro canke kwiyumvira, kudandaza, bikabasaba kwiyumvira cyane, bituma amaraso aba menshi mu bwonko. Iyo amaze kuba menshi mu bwonko, ibyo biragenda bigatuma ubwonko bushuha, imitsi yumbi gashuha, itiro rikagabanuka mu bwonko, bigatuma umuntu akunda kuribwa n'umutwe. Hari abantu baribwa n'umutwe cyo bitwa modotete, ariko bitewe nuko ubwonko bwabo burimwe amaraso menshi bitewe nuko babukoresha cyane. Aha tubwira abantu bose bakora muri biro biyumvira cyane, bafise nk'abanyeshure abiga, abo bantu bose no vitamine barayikeneye kugira ngo bashobore ubwonko bwabo bushobore kuba bukora neza. Iyo abantu rero amaraso abaye menshi bakunda kuribwa n'umutwe, bakaba abantu bafise ishavu. Niyo mpamvu no muri biro kenshi abantu ushobora no kumusanga yo kadodora akakubwira ati wi wahagera ukabona kurebana agasuzuguro. Benshi n'amaraso menshi abari mu bwonko nico kibitera, kandi ibyo birakunda no gutera irari ry'ubusambanyi. Kumva ushaka abagore, umuntu akumva yabona inkumi akayishaka, yabona umugore w'abandi akamushaka. Ibyo ntibyo kwa mufise umunoho w'abagore, umunoho w'abagore n'inkumi n'abandi, ugasanga ugahinduranya abagore n'inkumi cyangwa ugahinduranya abagabo nk'uhindura impuzu. Ibyo byose biterwa nuko amaraso abaye menshi mu bwonko, nico kirabitera. Yoro dafise Imana muri wewe, ni ukuvuga ngo igushoboze kubijera cyangwa ufise vitamine B ya mbere ntabwo byoshoboka. Ico ni cambere imaze ijejwe kuruhura ubwonko. Ubu ari karidoga waratangwe ngo no kwiyahura umuntu, no kuvuga ngo ibyo bibazo byose byo mu bwonko bimagwa niyo vitamine. Ikindi cya kabiri nijejwe gukwirakwiza isukari iva, no kuvuga ngo mu bimera, isukari iva mu bintu by'imfungurwa cyane cyane ko ari ikenewe cyane n'umubiri. Ni kuvuga ngo kugira iyo sukari twariye mu mfungurwa nko mu nanasi, ibijumbu, ibirayi, ingano n'ahandi hatandukanye, no mu mihwi no mu buki, aho iri hose, kugira ishobore gukoreshwa n'imitsi yumva yo mu bwonko,
ibyo no kuvuga ngo biterwa no ufise vitamine B ya mbere. Iyi sukari nayo ifise ikintu imaze, no kuvuga ngo iyo umuntu imitsi yumva yiwe itagira isukari iva muri ibi bintu dufungura by'ibimera, ushobora kuba wafunguye ariko iyo udafungura vitamine iyo sukari ntabwo ikoreshwa n'ubwonko naho ba wayiriye. Bikarangwa n'iki? Icambere birangwa no kutihanganira umuco canke ugwamo, kuribwa n'umutwe canke ukagira umutima utera nabi, ushobora kugwa ico bitwa perte de mémoire, kwibagirwa, umuntu gasanga ntabwo yibuka ibyo yarazi canke ibyo yabwiwe, kuribwa mu nyama canke ukagira iseseme, ushobora kugira ikizungera canke kujugumira canke kutagira kuco wiyemeje. Abantu batagira ku bintu biyemeje cyangwa ukakunda kugira uburuhe butagira impamvu, ushobora kugwara indwara bitwa depression, kama wihebuye kumva wewe nawe ibyo abandi bageze ku ntuzobigerako, ukumva we no kuvuga ngo hageze kuri wo kumva ntibishoboka. Ushobora kugwara indwara bitwa irritabilité, no gushavuzwa n'ubusa, ukagira no kuvuga ngo kama umuntu ashavuzwa n'ubusa, bitabaye bityo ukagira intimba itagira impamvu canke ukamugira ibinyanya. Ivyo biterwa nuko abuze vitamine B ya mbere, kugira ngo ishobore gutuma isukari dufungura ivuye mu fungurwa igere mu mitsi yumva. Ico ni kindi imaze. Ikindi naco iturinda indwara yitwa asteni. No kuvuga ngo hari iyi ndwara yitwa asteni no kugira uburuhe bwo mu bwenge. Abantu gasanga bararushe cyane. Iyi ndwara nayo rero iyo umuntu agwaye asteni arangwa nibi. Icambere ushobora konda, ariko ico ni kimwe. Ushobora kugira ico twa indigestion, ugakunda no kuvuga ngo ifungurwa zawe ntizihoke neza, ibihimba bijejwe kuhotsa ifungurwa nibijejwe ibintu ibyo gutunganya ifungurwa twari kugira zikoreshwe n'umubiri bigakora nabi, uhereye mu kanwa gushika mu mara ndetse mato, izo ngingo zose zigakora nabi. No kuvuga ngo ushobora kugwara indwara ya constipation, no kuvuga ngo uburuhe bwo mu bwenge buratera constipation. Ushobora kuruhijwe n'umugabo, uruhijwe n'umugore, uruhijwe nuko amafaranga yayahombye, bakwibye, wabuze, fiancé yakwanse, wayobewe. Ivyo bibazo byose bigatuma uruha mu bwenge, bigatuma unakonstipa, kugenda ku mwanda mukuru bikanka, nta bindi ari ico. Ikindi naco ushobora kurwara indwara ya anemia yo kubura amaraso, kuribwa mu nyama, kugira imico nk'iy'umwana, ukasanga umuntu afise imico nk'iy'umwana, canke hypophyse na thyroïde byawe bigakora nabi, ukagira n'imico idatera imbere. Hari abantu mu ngeso zabo ubona batatera imbere, ukabyara umwana ariko ukamengaguma ari ikintu mengane gikuri mu bwenge. Ibyo rero birabaho, burya hariho kuntu umuntu abigikuri mu buryo physique canke akabigikuri mu buryo intellectuel. Ibyo byose birabaho. Ico nshatse kubabwira, ibyo byose birangwa nuko ubwo izo ndwara z'uburuhe bwo mu bwenge bitewe no kubura vitamine B ya mbere. Ikindi naco dufasha nico bitwa dufasha kutagwara canke kutagira ibibazo by'ico bitwa les troubles mentaux. Nukuvuga ngo ni imivurungano yo mu bwenge. Muri no misi aho abantu no kuvuga ngo iyi sirimwo ibibazo nkuko nabibabwiye bitandukanye, nawe urebye mu muryango wawe ukareba mwisi amasanganya, inkurumbi n'ibindi byinshi, no kuvuga ngo bigenda bikora mu bwenge bw'abantu. Hari n'abantu bagenda n'ibyaha babuze ngene bavyihana, ibyo bikabatera guhangayika. Hari n'abashaka kwihana bakiyumvira ngene bazihana ico caha bikabagora. Iyo rero umuntu adafise kwizera canke habwa inama n'ivyanditswe byera by'ukuntu yunga n'Imana, ibyo gusa bikagutera guhungabana mu bwenge. Ibyo byose rero birashobora gutera ibyo. Noneho iri hungabana ryo mu bwenge naryo rishobora kurangwa n'ibi bikurikira. Umuntu ashobora kugira ico bitwa irritabilité, no gushavuzwa n'ubusa. Ubu iki kintu bantu b'Imana mugirageze kucumva, no kuvuga ngo izi indwara bitwa irritabilité yo gushavuzwa n'ubusa iterwa no kubura vitamine B ya mbere nkuko twamye tubibabwira. Ubisambuye imiryango myinshi. Hari abagabo babashavuzwa n'akana kariko kose, abagore bashavuzwa n'akana kariko kose. Umugabo yamubwiye ati gitenge nzokikugurira, bakamubwira ngo nejo, umugabo agacabura amafaranga, umugabo ntabisigure byumvikane, induri karema, bakarara bahagaze, bakagabura icumba, kandi aho bamubwiye ati harejo ihangane nzokikugura hirya yejo. Kubera gusa umunsi umuciyemwo, ibyo bikabyara ingorane nyinshi cyane. Abantu benshi bahukanye, abirirwa bagwana, abana batumvira abavyeyi, abubahuka ibyaha. Nuvuga ngo abantu bose ku isi ibintu bakora birimo n'ishavu, abavugana ishavu batihangana, ubututswe bimwe biri tubwira ngo ubugutu ngo baradutuka tukabahoyahoya. Umuntu kuvuga ngo ukunda umwasi wawe, gukunda umwasi ibyo ntabyo woshobora, gukunda wakugiriye nabi kiretse
iyi vitamine ikorera mu bwonko uyifise, kuko n'umuntu ashobora gusenga bikanka bitewe nuko ubushobozi bwa mpwemu yera, kuko dusoma mu cete ca mbere c'abakorinto cece 3:16 ngo mpwema aba mu mubiri. Kubasoma igitabo citwa Ministry of Healing, ubushakashatsi bwerekanye ko nico bitwa coxe, mpwemu yera ubushobozi bw'Imana bukorera mu mitsi yumva, bukorera mu bwonko kugira ushobore guhinduka witegeka kuba umuntu w'Imana. Iyo rero aho mu bwonko hagwaye mpwema buri uko akora, ivyo bigatuma umuntu ashobora kuba umupagani. Hano izi trouble mentaux zirangwa no gushavuzwa n'ubusa canke kudafata ibintu perte de mémoire. Ikindi ni rhumatisme canke kugira amakenga make. Hari abantu bagira amakenga make, umugabo atamenya uko akosora umugore, umuntu atamenya avugira ijambo, umugore apfa uko avuze, umwana apfa uko yifashe, umuntu atazi ngo abana bashitsi uyu n'ubunduta uyu no ngo ku isi yuzuyemwe abantu batagira amakenga, ico bitwa erreur d'attention, no gufata ibintu minenegwe, gufata ibintu hararegere. Hari abantu ubabwira ibintu nk'ubu nibyo ndiko ndababwira uko wewe ukabifata minenegwe, ubugwayi ubwonko. Ikindi ni umutima utera nabi, ingingo zishobora guta umurongo kubera iyo vitamine B ya mbere utagira, bikagutera tware trouble mentaux, cyane umuntu canke umuntu akagira ubushuhe butagira impamvu mwijoro, canke umuntu akagira impungenge. Ubu dufise abantu adashobora guca ku kiraro, atatangura kumva umenga agira atibukireyo, kandi n'abandi bariko barahaca. Aho umuntu aba afise ikibazo cyo mu bwonko. Ikindi umuntu ashobora kujugumira, no kuvuga ngo kumererwa nabi uhejeje gufungura, kuvyimba amaguru, kugira itiro giyadukiza, ivyiyumviro bitarashe. Hari abantu usanga bagira ivyiyumviro bitarashe, buri gihe yuririra kujya ubundi avuze. Ikindi no guhumaguza n'ingoga, camwe nakagunda kugira indwara bitwa amnesie, ni kwibagirwa ibyo waruzi. Ibyo byose ni ibintu biranga ko iyo umuntu atafite iyo vitamine bitwa thiamine B ya mbere, umuntu ashobora kugwara izo ndwara. Ico dushatse kubabwira ku bantu bari kwadukurikirana, tuko tuganira imwe mu mavitamine cyangwa mu nsanganyangaburo zijejwe kubaka ubwonko bwacu, kugira ngo umuntu ashobore kuba hatuje, aba umuntu muzima, aho abaye abe mwiza, kandi no mu byo akora abe mwiza, aba ari umuntu afite ibyo bitwa discernement, aba umuntu afite ubushishozi, ubusorongozi bw'ibintu, umenye gutandukanya iciza n'ikibi, umenye kwihanganira ibibazo, umenye ugushabuje ingene umufata. Ibyo bintu byose rero kugira ubishobore, ubufise izo vitamine zifasha ubwonko bwawe, kuko nico kigega cyo cakira amakuru yose yaba yakuvamwe n'ayava inyuma, nibwo buyungurura information, nibwo bufata ingingo, nibwo burimo ubushake. Aho niho Imana ikorera, niho na Satani akorera. No kuvuga ngo iyo rero hagwaye, no kuvuga ngo umuntu abura ifato. Ikindi naco no kuvuga ngo twababwira umuntu ashobora kubura kwihangana kubera iyi vitamine. Aho ngeze rero naha kuko ico turiko tuganira ni vitamine B ya mbere, nkuko turiko turababwira, tukaba tugerageje kwerekana akamaro kayo. No kuvuga ngo iyo umuntu ayifise imurinda, ituma ubwonko bwiwe buba buruhuka, bukaba bwiza, umuntu agakora ikintu atuje, ntaba umuntu asaragurika. No kuvuga ngo akaba umuntu azi kwitegeka, afise maîtrise de soi, umuntu afise cyangwa autocontrol, azi kwisuzuma, kwitegeka, ukamenya ati iki kintu mvuze. Ubu dufise n'abantu ku isi atiyumvira hirya y'ibyo akoze n'ibyo avuze, ati ijambo mvuze riza kumukora kwiki, iki gikorwa nkoze kizobyara iki. Niyo mpamvu abantu ku isi bakora ibyaha bakubahuka, bitewe nuko abantu batagira izo vitamine. Umuntu ugasanga arabaha agakora ibyaha kandi azi ko azopfa, ibyo ntanabitinya, avuge ngo ninapfa Yesu niyaza ibi ndimwo. Ibyo byose biterwa nuko abantu batagira izo vitamine, cyane ibyo mu byumve. Ikindi naco twobabwira nabansi b'iyi vitamine. Iyi vitamine rero ifise abansi bane. Umwansi wa mbere ni isukari, iyi sucre raffiné. Nuvuga ngo iyi sukari iva ikorwa mu mahinguriro, imenyerewe, ikunzwe ku isi iriho. Uwo ni umwansi wa mbere. Umwansi wa kabiri ni inzoga, umwansi wa gatatu ni tabi, umwansi wa gatatu ni umuriro. No kuvuga ngo umuriro, ibi bintu byitwa guteka. Iyi sukari rero ico nshatse kubabwira, iyo abantu tuvuze isukari tuba twiteranije na kamere y'abantu benshi, shobora nawe kuburimwo, umuntu akaba yiteranije na wewe, twiteranije n'abayikunda. Ariko reka tubabwire ko ubushakashatsi bwerekanye neza ko hari umudokiteri w'umunyamerika we yaravuze ngo hako leta igwanya urumogi ya Amerika gwitwa heroine yogwanya isukari. Ko basoma umugabo bitwa Claude Beru yanditse igitabo cyitwa Les Délices du Potager, we yaravuze ngo sucre c'est un drogue douce. No kuvuga ngo isukari ni kiyayura mutwe ariko kikuyayura buke buke. Ni kuvuga ngo ni buke buke ariko n'undi wayayutse. Ibyo rero byari biki.
kubakurikirana Imana mu kuvirema yarizi yuko umubiri w'umuntu ukeneye isukari nkuko twabibabwiye ifise ibintu byinshi ikora ariko iyo sukari yashaka ko abantu bafungura isukari yo mu mfungurwa itarinze guhingurwa. Aha ico dushatse kubabwira isukari ifise rero ububi bwinshi. Iyi sukari tuvuga nimwe iva muri shokora, bombo, biswi, fanta, inzoga, aho hantu hose mu maji ibyo twamara freshissement, aho hantu hose ibyo birakunzwe. Aho mu mafirigi wanyu habaye amafanta umwana ugasanga w'imyaka 5 anyoye ifanta zibiri ku munsi mbombo. Ninga nivyo nukuvuga ngo nivyo byitwa education. Ubu byabaye education ariko nukuvuga ngo yese education byo no kutamenya. Nukuvuga ngo iyi sukari bwa mbere ngo ni gisuma ca calcium. Niyo mpamvu abantu benshi bagwara indwara z'amagufa, indwara z'amenyo, indwara z'amagufa hari ibyo twaza rachitisme zigwara abana, hari n'abagwara iby'abakuze. Ikindi naco indwara z'amenyo, amenyo avungagurika n'ibindi, kuvumyuna, abantu bavimyuna kenshi, abagwaye indwara z'umutima, abagore bibaruka bakabura amaberebere, canke umuntu agakunda kugira indwara yo gukama amaraso. Iyo umuntu akunda gukoresha isukari n'ibiyivamwo kenshi akunda kugwara anemia. Ikindi naco umuntu akunda gukoresha isukari cyane agira depression na stress, ukamuhangayitse kandi ukagira ibintu byo kwihebura n'intimba, ushobora kugira ico bitwa irritabilité, ugashavuzwa n'ubusa. Ikindi ni impuissance sexuelle, hari abagore benshi bishimira abagabo babo bumve bakeneye amabanga yabubatse. Hari n'abagabo batakibishoboye babikora umwanya muto, n'abatabikora. Abo bantu bose kenshi bakunda gufungura isukari mu mfungurwa zabo, ibyo bibatera iyo ndwara. Ikindi naco ni maux de tête, kuribwa n'umutwe. Ushobora kugira ico bitwa déficience de la colonne vertébrale, uruti rwawe rw'umugongo rugakora nabi, ukamuribwa mugongo, ukamura umuntu utokwikorera ikintu ugenda bikanka. Ikindi naco ni manque de volonté, isukari iratera ku muntu kubura ubushake, ugasanga ibintu urabyiga ariko kubishira mu ngiro bikanka. Kugira ugire pratique bisaba uba ufise volonté na decision. None abantu benshi ku isi bitewe nuko bafungura isukari cyane igatuma ubwonko bwabi vitamine, kuko iyi sukari yiba vitamine zo mu bwoko bwa B, ikaniba vitamine, ikaniba na calcium, kandi kongera ikiba vitamine A. Niyo mpamvu abakoresha isukari cyane badakira indwara z'amaso, bagira ubutinyanka bubajya buzana amaraso menshi, ibyo bibazo indwara z'urukoba zikiyadukiza, indwara za kine n'izindi. Kandi iyi vitamine ngo naho wo bufungura unywa isukari igeze mu mubiri yica calcium, naho ba wayiriye yica vitamine A na vitamine B so mu bwoko bwa B na B ya mbere irimo. Ikindi naco isukari iratera indwara z'amenyo nko nabibabwiye, kuribwa mu ngingo, inatera n'indwara bitwa démence mentale, nigabanuka ry'ubwenge. Abayikoresha bakunda kugwara indwara constipation. Ni ukuvuga ngo isukari ishobora iyigeze mu mubiri yihindura amavuta, ayo mavuta akabyara ibinure, ivyo binure bikabyara umuvyibuho w'ikirenga, ico bitwa obesite. Niyo mpamvu dufise abana benshi baba obese, abantu b'abagore benshi baba obese. Ico dushatse kubabwira, izo nyama ziyongera z'umuvyibuho nazo ziragenda ngo zigatsika, ngo zikaremerera imitsi itwara amaraso mu bihimba by'umubiri, ico bitwa lésion vasculaire, bigatuma umuntu ashobora kugwara indwara y'umurindi w'amaraso, ico bitwa hypertension. Ikindi naco ni kuvuga ngo iyo rero ibaye nyinshi mu maraso, ugwagasha pancreas rujejwe gukora insuline kugira ngo amaraso agende neza ku rugero rwiza mu maraso. Iyo gumufungura ibintu by'isukari byinshi, ugwagasha rukora insuline, haragera igihe ruruha, rukavuga ati uyu muntu narinzi ngo arahejeje no nazanye yindi. Ugwagasha rukamanika amaboko ati jewe ibinda bivuyemo ivy'uyu muntu, iyi sukari ntayo noshobora. Insuline kabiraretswe gukogwa bikabyara diabete. Niyo mpamvu iyo umuntu avura diabete abanza kavura ugwagasha, kuko nigo ruba rwaragize ingorane hama kagabanya isukari, ibyo bikatuma diabete ishobora guhera. No kuvuga ngo iyo sukari rero itwara ibi. Ikindi naco nko twabwiye, inzoga nazo n'umwasi wa vitamine B ya mbere, n'itabi hamwe ndetse n'umuriro. Guteka cyane ibintu kuziko, no kuvuga ngo iyo utetse kuzika ibintu naho byo birimo vitamine B ya mbere, no kuvuga ngo iyo vitamine ipfa guhera ku 15% kugeza ku 50%. Aho ndangirije rero na iva muki iyi vitamine twayironka gute? Icambere iva mu ngano zimeze. Izi ngano zimeze twama tuzibabwira, ujya ibiyiko guhera nko kuri 4 kuduga. Izo ngano zimejeje ico twa germe double, abantu muze mukunda kuzifungura, abana banyu muzibahe, nyimba mushaka ko muzoza mubabuza ibintu bemere. Umugabo nazige arekeje kuzoza bashwana n'umugore bakubitanira imbere y'abana. Umuntu wese ashaka gukora ibintu byiwe ku gihe neza, atari umuntu abantu bagwaye ama stress, aha twara umuduga ku kazi agataha na moto, umuntu ugasanga ibintu rwa n'amafaranga asize ku meza arayibagirwa, abantu bagwaye kwibagirwa, uburushya, ama stress, guhangayika. Nibaze bakunda gufungura ingano zimejeje. Kindi ni ifu ya soya.
soya rero muze mukunda kuyifungura mushobora kuyirunga mu mfungurwa aho rero bisaba guca bugufi ari abantu nyene basirimutse cyane kumva ngo fu ya soya mbere arungwa ngo mu mboga bigoye ariko nyine irarungwa ushobora kuyijya ushobora kunywa amata yayo canke ukayijya mu ico bitwa tofu ni viande végétale de soja ibyo rero birashoboka ikindi naco no kujya imicungwe amahanje ikindi naco nibiyoba ibiyoba rero biribwa ibiyiko bitatu gusa by'intete kandi bidakaranze muze mujye ibiyoba bibisi nibyo bifise ico bimaze cyane ikindi naco ni inzuzi umuntu ashobora kujya ibiyiko bitatu by'inzuzi muze mukunda gufungura avoka nayo iyo ari nini umuntu ajya igipande ntimuze uyagera kujya amavoka 5 umubiri ntubyemera biragorana muri digestion itunda rya pomme naryo rimwe vitamine B ya mbere cyane n'igitunguru ca oignon rouge naco nyene irimwo ikindi naco ni papayi hamwe na epinari ivyo bintu byose rero birimwo iyo vitamine B ya mbere ndasubiramwo ingano cyane cyane zimejeje ifu ya soya imicungwe ibiyoba inzuzi avoka pomme oignon rouge ni papayi na epinari ndetse n'umuceri biriyo canke ibindi binyampeke byinshi les céréales bigwiriyemo cyane izo vitamine ikindi naco kivamwe vitamine nubuki canke buro amasaka ivyo binyampeke byose birakwiye kongera kugaruka ku meza zanyu mukaza mujya imitsima y'ingano imitsima y'uburo n'amasaka ubuyi bw'amasaka imnugwa ngo ibyo abantu bateza kugaruka ngaho nimba bashaka ko ingwara zigabanuka ku isi rero abari baduteza amatwi cyo twako turaganira ni insanganyangabo yitwa vitamine B ya mbere muri iki gihe kirimo ibihombo kubura inkurumbi ibyago ingorane hakina abantu bafise ico twa sérénité de l'esprit batuje mu bwenge ibyo kugira bishoboke rero bufise vitamine zijejwe gutuma ubwonko bwawe bukura neza umuryango wa kugira ububake ku kazi ube muzima mu rugo ube muzima umugore yibuke kumikugororera umugabo yibuke guteka yibuke gusasa no ngo umwana abeho azi neza ibyo asabwa ibyo byose bikenezo vitamine umwana yibuke ku ishuri yige neza amenye abo umuntu ahanurika akeneye iyo vitamine Imana rero duhe kugira ubushake biba ku isoko y'iwacu tugende tuzibigure tubifungure kandi Imana duhe ku bitugirire ikimazi mu mibiri mu izina rya Yesu. Shama